Ndabahaye ikaze mwebwe mudukurikirana aho muri hose impande zine zigize isi, abari muri East African Community, abari muri Afrika y'Epfo, abari muri Afrika y'Amajyaruguru, abari muri Afrika y'Uburengero, abari muri Europe, abari muri Asia n'abari muri Amerika ndetse n'abari muri Canada. Turabahaye ikaze. Ubuherutse twarababwiye ko iyi chaîne yacu ari chaîne igiye kuza irabashikiriza amakuru y'abantu bataramenyekana, haba n'abamaze kumenyekana muri rusangi. Iyi chaîne yacu yitwa Pisco Entertainment. Jewe ngomba ndabashikirize kino kiganiro nkaba nitwa Biscorogue Audace. Ubuherutse twarababwiye ku muririmbyi ataramenyekana, umuririmbyi akiri hasi, nawe sundi ni umuririmbyi yitwa Faston Mix. Ariko uyu munsi si Faston Mix, tugomba kuba yagira ku muririmbyi yitwa Clever Tyro Fit Boy. Ngira ngo murabona ari kuri screen ngaha anye, murabona ko ariko araducezera akaziki. Clever Tyro ninde? Clever Tyro ibikorwa vyiwe vy'umuziki yabikoreye yabitanguriye he? Ni mukanya mukubandanya mudukurikira, mukugira subscribe, like, comment na share kuri ino video tugira tubashikirize mu mwanya. Mwite Clever Tyro, umuririmbyi akomeye cyane. Twavuga ko akomeye cyane kuko uravye ibikorwa vyiwe aho yabitanguriye, urabona yuko ari umuririmbyi yiyubatse, afise kazoza mu muziki wiwe. Clever Tyro ninde? Clever Tyro yavukiye he? Mbega ubuzima bwa Clever Tyro bwagenze gute kuva akivuka? Clever Tyro n'umuririmbyi uno munsi nuvuga akomoka mu bumanuko bw'igihugu. Yavukiye mu ntara ya Bururi, muri commune Rumonge. Ngira ngo ubunye ni intara, ariko kera yari commune iri mu ntara ya Bururi. Rero ageze ko aja kwishure, acaja kwiga amashure yiwe y'intango mu gisagara ca Bujumbura. Ageze muri secondaire acaza kwiga lycée Kiremba Suide iri mu ntara ya Bururi, commune Bururi. Ari naho yatanguriye ako gakino ko kuririmba, naho ari naho tuvuga yoba yarinjiriye mu mwuga wo kuririmba. Clever Tyro afise indirimbo zingahe? Turavye ku mbuga ngurukana bumenyi turabona indirimbo zishika kuri 18. Muri izo hariho indirimbo zagiye ziramenyekana mu burere yarahereyemo, nk'iyo ndirimbo yitwa Inyishu ni indirimbo yakorewe muri Believe Music, kogwa n'umuhinyanyuzi Faiji Hitmaker. Ubu abarizwa muri Master Music kwa Masterland. Ngira ngo abenshi maze kuba mumumva cyane, akunda kuvuga after logo ya Hitmaker.
kabisa agize n'imisi ariko arakora neza cyane, ariko arakora amahiti atandukanye. Clever Taylor, tugaruke kuri Clever Taylor, afite indirimbo yitwa Inanga Yanje. Hariho n'iyindi yitwa Ongereza, Mukenyezi, Iwanyu n'iwanyu, yayikoreye kwa Masterland muri Master Music. Hakabaho n'iyindi yitwa Meriu, hakaba n'iyindi yitwa Bururi Uritara. Izo zose mushobora kuzisanga ku rubuga rwiwe rwa YouTube, ni Clever Taylor Fitboy. Aho murashobora kumutora vyoroshe, murashobora no kumviriza n'ibikorwa vyiwe vyoroshe, mukanamushigikira. Tuvugana yoba abarizwa he, yoba ageze he mu by'umuziki mu buzima bwiwe bwa misi yose. Clever Taylor kuva i Bururi nawe ubu abarizwa mu gisagara ca Bujumbura, aho nawe nyene amenyesha ko yaje mu gakino k'umuziki, yashitse ku kirimba c'umuziki. Agishika i Bujumbura aho yarahejeje secondaire, niho yaserukira abaririmbyi bo mu ntara ya Bururi. Ngira ngo abenshi barabizi nk'abari muri ubwo burere, niho yabaserukira. Ashobora kuraba yuko yo kwegeranya abanyempano, abaririmbyi bose bafise izo mpano zo kuririmba canke abafise impano zo gukina comedy, abafite impano zo kuvyina, kuririmba indirimbo z'akaranga. Aho yarashoboye kuba yarashoboye kumenyekanisha gatoya ivyo bikorwa mva bwenge vy'abaririmbyi bo mu ntara ya Bururi. Uyu munsi umuziki wiwe ugeze hehe mbega? Fitboy canke Clever Taylor umunsi ari Bujumbura, yaramanutse mu gisagara ca Bujumbura, akaba ashaka kuba yifatikanya n'abandi kugira ngo arabe yuko nawe ibikorwa mva bwenge vyo muteza imbere nkuko biriko birateza imbere abandi. Inyuma yo gukora ivyo bikorwa byose, Fitboy canke Clever Taylor yarashoboye gukora indirimbo ihayagiza intara yiwe, intara y'amavukiro, intara ya Bururi. Nge mwumvirize gatoya uko vyagenze, ati Bururi Uritara. Muravyumva gatoya, ngira ngo ariko aravuga ati Bururi muvyeyi wanje, hayagiza intara yiwe ya Bururi. Nyuma y'ivyo Fitboy arabandanya n'umuziki wiwe, rero aho atumenyesha yuko vuba tugiye kumubona aje ari mushasha. Reka tubandanye tubashikiriza ibiganiro vyacu kuri Pisco Entertainment. Lelo ikiganiro cacu kikaba kigarukiye ngaha. Ivyo nibike muri vyinshi Clever Taylor amaze gukora, ibindi tuzoza turabiganira ko mu nyuma. Ngira ngo naho ubutaha ndakwibutse ko iyi chaîne yacu ari chaîne ya YouTube, chaîne yo kuzoza irabaha amakuru y'abaririmbyi bataramenyekana hamwe n'abamaze kumenyekana, abakina amakomedi, abakina amasinema, eka n'abandi bose bagira utugenegene. Nkwibutse kandi ko mu kugenda, nimba utaragira sabone, ashobora gufyonda ngaho kuri sabone, hanyuma ucugira j'aime, hanyuma ugire na commentaire, hanyuma uce uyisangiza n'abandi mu kugira share kugira ngo nabo bazoze barumviriza amakuru, bazoze baramenya n'utuntu tw'ubwenge, bazoze baramenya n'abantu b'abanyempano batashoboye kumenyekana
hamwe n'abamaze kumenyekana. Naho ubutaha, kuri mikro yari Psychologue, naho ubutaha, ciao.